wa RDC, umugwi wa Congo uzokina n'umugwi w'Ubwongereza, n'urukino rudasanzwe cyane. Ubu rero byose birashoboka, nkino iminota 60 iheze bataratsindana, bazobongera iminota 30 iheze bataratsindana, bace batera amapenalty. Rero nankeka ko Chancel Bemba Kizigenza wa RDC ari kumwe n'abawisana n'abandi abakinyi ubona ko bariko baravyifatamo neza, tutibagiye umunyegori Mpasi n'ukuri ariko arafasha umugwi wa Congo kuvyifatamwo neza cyane. Rero bakunzi ba AXIA Vibes TV, iteka ryawe, iteka ryanje, iteka ryacu, kwemera kuvyara ubuzima. Kaze muri spéciale Coupe du Monde, muri no video igira 9. Muri kumwe na Bellanov, Padri Bellanov, ndabaherekeza muri kino gikombe c'isi yose. Uyu musi turiko turahimbaza intsinzi muri East African Community, umugwi wa Congo, umugwi wa DRC, Republika Iharanira Demokrasi ya Congo, muri CPGL, muri East African Community. DRC Congo yaraye ironse uruhusha burenganzira yirondereye bwo gushika muri kimwe c'16, imigwi 32 ibandanya ihiganwa. N'ibintu vyiteka cyane. Inyuma y'imyaka 52 RDC itagiye idasubiye mu gikombe c'isi yose, yaheruka muri 74 nayo ivayo itsinzwe ikivumvu c'ibitsinda, ariko inyuma y'imyaka 52 iragarutse, iciye ishika muri kimwe c'16. Nukuvuga irashoboye kurengana urugero rw'imigwi y'amatsinda. Nivyiteka cyane, nivyiteka gose ku bakunzi b'inkino. Turakeje cyane umugwi Nserukiragihugu wa Léopards w'igihugu ca Congo. Nibaza ko arakanyamuneza muri Congo na kanyamuneza mu Burundi, mu Rwanda, aho usanga abakinyi bo muri ivyo bihugu basangiye imigwi bakina nk'abavukanyi. Murumva rero ko ntari kureka kubashikiriza kano ka video kugira ngo duhimbaze ino ntsinzi. Hari abavuga kino gikombe c'isi yose kigitangura yuko imigwi ya Afrika nta mahirwe ifise nayizoshika. Nibutse karirimbo ka Dr. Claude niyo yakunda kuvuga, bamwe bivugira Afrika n'abacayi, abandi bakavuga ngo nta mentale bagira. Abo bose bavuga ivyo, abo bose nava contre succès. Abantu rero baba contre succès urabumva mu ba commentateur, urabumva mu ba analyste, baguma berekana kumengo Afrika iri nyuma mu bintu byose. Ariko hano muri AXIA Vibes TV dushaka kwibutsa yuko umuntu wese afise iteka, kandi Imana mu gutanga impano nta nkunzi igira. Imana bigira preference. Nico gituma rero tutokwitinya, tutokwigaya, tutokumva ko turabi inyuma, ariko twame twibuka yuko iteka twahawe niryo ryahawe n'abandi, maze ntihagire uwishira hejuru y'abandi, kandi ntihagire n'uwama muri complexe d'infériorité. Twumve yuko twese twacize kuri ino si kugira ngo tuyitere iteka. Imigwi rero yo muri Afrika iriko iravyifatamo neza. Muri kino kimwe c'16, imigwi 32 ivuye muri 48. Nukuvuga yuko hariho imigwi 16
yatashe imigwi 16 yatashe mugira hasigaye imigwi 32 muri iyo migwi 32 umugwi umwe gusa wo muri Afrika Tunisia nutashoboye kugira amahirwe yo kubandanya ariko nabo turabakeje les aigles de Carthage kuba barashoye gushika muri iki gice ca nyuma c'igikombe c'isi yose kiriko kirabera muri États-Unis, Canada na Mexique. Ni spéciale Coupe du Monde kuri AXIA Vibes TV, inkino z'urukundo, inkino z'iteka, aho inkino tuzivuga nk'izinywanisha nk'izegeranya abantu. Muri kumwe na Belanov. None yari gatoyi gusa guhimbaza iyi ntsinzi ya RDC kuko mwijoro byarakomeye cyane. Igice ca mbere warabona ko RDC iriko irakina urukino rudava ruyituma itsinda kuko RDC idatsinda Uzbekistan ntiyari kubandanya. Igice ca mbere rero gihera mbere Uzbekistan irabatsinda igitsindo, niho twebwe twari ku ruhande rwa RDC twavuga tuti biraheze. Ariko rero sinzi ingene baronse penalty wisara yishiramwo ibintu biratangura kuza, sinzi ingene batsinze igitsindo ca kabiri RDC biragiye imbere. Mu gusozera rero kugira ngo ntitugumane amakenga wisara tsinda igitsindo ciza ca gatatu rero RDC irashitse muri kimwe c'16. Turayikeje. Iyi ni ntsinzi ya RDC ariko ni ntsinzi ya East African Community. Rero inkino zo muri kimwe c'16 zigiye kubandanya gute? Mugumane natwe kuri AXIA Vibes TV, mubandanye mufyonda kuri subscribe. Uyu munsi ku mugoroba itaha isaha 3 umugwi wo muri Afrika y'Epfo Bafana uraza gukina na Canada igihe cy'isaha 3. Murumva ko hamwe Afrika y'Epfo yotsinda yoba ishitse muri kimwe c'8. Turayipurije amahigwe, turaramukije abarundi benshi bari mu gihugu ca Canada mu bisagara vya Ottawa ahari chorale imeze neza. Turamukije ba Idris nabo bafashanya ubutumwa bwo gusenga muri Ecclesia Katolika mu gisagara ca Ottawa, bari Montreal gutyo nyene, bari Vancouver gutyo nyene. Ego turaramukije abarundi benshi bari mu gihugu ca Canada tutibagiye yolola ego. Hanyuma rero ejo ku munsi wa mbere itariki 29 umugwi wa Allemagne uzokina n'umugwi wa Paraguay. Gushika uyu munsi Allemagne nta kinini urerekana ariko imigwi nk'iyo ntiyigera igirira. Hanyuma ku munsi wa kabiri itariki 30 tuce dusubira kubona urukino rukomeye cyane hagati ya Pays-Bas na Maroc ruzokinwa mwijoro cyane isaha 9. Hanyuma isaha 5 z'ijoro zo kuri uyu munsi wa mbere umugwi w'Ubufaransa ukine n'igihugu ca Suède. Igihugu ca Suède nukuri kiriko kiravyifatamwo neza cyane, kiriko kirakina neza cyane. Reka turindire turabe ingene kizovyifatamwo imbere y'igihugu cy'Ubufaransa, tukaba ego tugiteye intege cyane. Nico gihugu turimwo hano turiko tubashikirizamo kino kiganiro. Umugwi urimo mw'abasatirizi bakomeye cyane nka Isaac Alexander, harimo Elanga mukinyi amaze gusinda ibitsindo 2, Yassine Ayari yamuka muri Tunisia nawe nyene akina muri uyo mugwi. Hanyuma rero na Kizigenza Gyökeres Victor asanzwe akina umugwi wa Les Ganas, les Champions. Muziko Arsenal ari wo watwaye Champions League, waratsinzwe na Paris Saint-Germain. Kiki ari kunyica iyo mvuga ko ari watwaye Champions League ariko niwo watwaye Premier League. Rero ku munsi wa mbere nyene itariki 30 Côte d'Ivoire izokina na Norvège isaha 1. N'urukino ruzoba rukomeye cyane kuko Norvège mu rukino rwa gatatu yaragumije abakinyi bayo b'ibihangange hanze ntibakina kugira ngo bazoshobore kuba
buzuye bafise ingufu bari frais mu rukino rwa kimwe c'icumi na gatandatu ariko Cote d'Ivoire nayo yarerekanye ko ari umugwi ukomeye cyane les éléphants itariki imwe ku munsi mukuru kwikukira ku Burundi umugwi wa RDC umugwi wa Congo uzokina n'umugwi w'Ubwongereza n'urukino rudasanzwe cyane ubu rero byose birashoboka n'inkino iminota 60 iheze bataratsindana bazobongera iminota 30 iheze bataratsindana bace batera amapenalty rero nankeka ko Chancel Bemba kizigenza wa RDC ari kumwe n'abawisana n'abandi abakinyi ubona ko bariko baravyifatamo neza tutibagiye umunyegori mpasi nukuri ariko arafasha umugwi wa Congo kuvyifatamwo neza cyane rero itariki imwe ntimwibagire ubwo rukino ruzohuza RDC n'Ubwongereza Algeria nayo n'Ubusuwise bazokina itariki zitatu Refenek wundi mugwi uva muri Afrika itariki zine Ghana les Black Stars bazokina n'umugwi wa Colombie nayo Australia ikine n'umugwi wa Egypte murumva ko ari ibintu bikomeye cyane imigwi 9 yose harimo na Senegal iserukira Afrika tuzoyiraba muri iki kimwe c'16 nta munsi tuzobura urukino rurimo mu mugwi wo muri Afrika rero kwari gufashanya namwe ino video niyo gukeza RDC niyo gukeza East African Community muri ya ntumbero y'inkino zishira hamwe abantu muri East African Community mwumve ko turi bamwe RDC u Rwanda Congo, Uganda, Kenya, Somali, twumve yuko Sud Sudan, twumve yuko turi bamwe dushobore kugenderanira intsinzi ya Congo itwereka karorero k'ingene dushize hamwe by'ukuri ako karere kacu gashobora kuba icitegererezo kw'isi mu bisata byinshi by'ubuzima nibaza ko iyi ntsinzi ya Congo si ntsinzi y'abari ku butegetsi si ntsinzi y'abarondera ubutegetsi ni ntsinzi y'abanyekongo bose kuko inkino ziregeranya abantu niyo ntumbero yo kuri AXIA Vibes TV ibyo ducisha ngaha byose ni kugira mwumve yuko iteka rya twebwe abantu ari uko tubana nk'abavukanyi mubandanye rero muhimbagwa ni biganiro bica kuri AXIA Vibes TV mugira umunsi w'Imana mwiza uyu munsi Yesu Kristo atugira ati ni mumpitemwo nka nimero ya mbere y'ubuzima bwanyu kugira ngo ndabigishe gukunda bose nabajya dusanzwe dukunda cyane abavyeyi abavukanyi Yesu atwigishe ingene twobakunda urukundo rw'ijuru uyu munsi ndabipfurije abaza kuja gusenga muri Ecclesia Katolika kw'iryo jambo ryo batuma by'ukuri muba abantu bubaka iteka ry'umuvukano iteka ry'ukubana neza nk'abantu ntidusumbye n'ibikoko mubandanye rero mukurikirana ibiganiro bya AXIA Vibes TV mwibuke kwishura ibibazo twabahaye muri video ya 6 na video y'indwi ni ibibazo byoroshe cyane mwitsindire akaba hashaka amafaranga ibihumbi 100 kanimero murungika kwinyi inyishu ni kakandi nyene ntigahinduka mubandanye mukurikirana n'ibiganiro bica kuri AXIA Vibes TV mwabonye Justin na Nadege ko badushikirije ikiganiro kiryoshe cyane mugende kukiraba murabe kwa kanyoni katagurutse katamenye ubweze ivyo Justin umupsikologe wano kuri AXIA Vibes TV muri cabinet turere yungutse muri Maroc abava inyarucamo hariya muri sikirisare ya Nyarucamo paroisse ya Bukwavu AXIA Vibes TV ibifashijemo na Nemeyimana Jean d'Arc Mama Girumugisha hamwe na Marius aherutse nawe nyene kuba papa baradushikanya hari Nyarucamo nayo nyene iyo video mugende
muyirabe n'ukuri kuri AXIA Vibes TV n'ibintu vyiteka gusa mugumane nanje rero Bella Love muri ibi biganiro vy'inkino z'urukundo inkino ziteka giraho mwubahwe bye bye.